Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana igenda tuzigama ku munsi. Ino sana kano kanya turanezerejwe no kubana nawe muri kano kanya keza Imana yatwongeye kugira kandi. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana kugira kandi. Turanezerejwe cyane n'uwo mwanya kandi turashimye turakengurutse Imana iwutugejejeho twese tukiriho kandi tugishima izina ryayo, kandi namwebwe mukiriho nivyo gushimira Imana kuko n'ubuntu bwayo igenda itugirira ku munsi. Umwe niwe yarinze avuga ati twaragwaye Mana uradukiza, tubura ibyo gufungura urabiduha Mana. Mu butayu naho waduhaye amazi ntitwigeze tubura ico kwambara. Aragenda aravuga ati ariko Mana wewe waraturengeye. Amashimwe yose narushize guhabwa Imana igenda itugirira neza kuko bukeye uko bwije. Turanezerejwe cyane n'ino sana kano kanya kubana namwe muri kano kanya keza ko gushimira Imana uko bukeye uko bwije. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana ikwiteho, Imana igenda igukorera ibitangaza uko bukeye uko bwije, irushizeho kwitaho. Kandi tubanje gushimira mwebwe mumaze kwifatikanya nacu kino chaîne ya YouTube. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Wewe wafyonze subscribe, Imana ikugirire neza. Nawe utarafyonze subscribe canke uteremera kubana nacu hano kino chaîne ya YouTube, urahawe ikaze. N'umwanya mwiza wo kugira ngo ubane nacu muri byose. Imana irushize kukugirira neza. Ndumva twosangira rino jambo ry'Imana ari muri Yeremiya igice cya 17. Turahera kuno murongo w'indwi, hatwereka umuhigwe uwo ari we. Nawe ndakwifurije kuba umuhigwe mu byuca mu byose, aho uba hose ndakwifurije kuba umuhigwe. Twumvise rino jambo ry'Imana ryo muri Yeremiya igice cya 17 guhera ku murongo w'indwi, aravuga ati arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Reka nsubiremwo Yeremiya igice cya 17 guhera ku murongo w'indwi, haravuga ati arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uwo n'umurongo w'indwi utubwira ati harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uwo niwe muhigwe. Nawe ndakwifurije kwizigira Uhoraho mu byugenda ucamo byose, mu byugenda ucamo byose. Ivyizigiro byawe ubishire kuhoraho kuko niwo ashoboye byose. Hoza ibi abandi bamwe, umwe niwe yavuze muri Zaburi ati bamwe bizigira imikogote, abandi bakizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Imana irushize gushirwa hejuru ugira kandi. Ni umwanya mwiza wo kwiyumvira ku by'Imana igenda igukorera, ariko kugira ngo nawe ubone gufata umwanya mwiza wo kuyishima no kuyihesha icubahiro uko bukeye uko bwije. Ni Imana ikuzigama, ni Imana ikugirira neza, ni Imana iguhezagira, ni Imana ikwitayeho. Ntaco kubuza kuyishima no kuyihesha icubahiro. Ano amajambo y'Imana dusomye muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo w'indwi niyo ariko aratubwira ati umuhigwe uwo ari we. Ati umuhigwe ni umuntu yizigira Uhoraho, ivyizigiro vyiwe bikaba mw'Uhoraho kuko Uhoraho niwe ashoboye byose. Reka Imana irushirize kugutsindanishiriza, reka Imana irushirize kuguhezagira. Ni umurongo nari numva twosangira muri kano kanya, aho uri umenye umuhigwe uwo ari we, kugira ngo nawe ubone kuba umuhigwe. Uhasubiremwo kandi uhashire ku mutima kandi uhiyumvire ko mpwemu w'Imana nawe ahagutahuze ubugira kandi. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Kuno munsi wa gatanu ugenda uvuga uti arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe.
n'aya majambo twosangira kuri uno munsi wa gatanu. Aho uri hose umenye umuhigwe wariwe, ko ari umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uwo niwe muhigwe. Umenye n'ivyo uzoba ucimwo, naho uzoba urwaye, umenye yuko umuntu yizigira uhoraho ari we muhigwe. Nawe ndakwipfurije kuba umuhigwe kano kanya, ndakwipfurije kuba umuhigwe mu byo ugenda ucamo, ube umuntu ahiriwe, kandi twumvise yuko umuntu ahiriwe ari umuntu yizigira uhoraho. Ivyizigiro vyawe ubishire mu Mana, kuko niyo ishoboye vyose. Hari abizigira abana b'abantu hama bakabahemukira. Urashobora kwizigira umugenzi wawe, umugenzi nawe akaguhemukira, kuko abantu barahinduka. Ariko umuhigwe ni umuntu yizigira uhoraho, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nawe ndakwipfurije kuba umuhigwe. Nubwo ugenda ucamwo, ndakwipfurije kuba umuhigwe. Ano majambo y'Imana dusangiye muri Yeremiya 17 ku murongo w'indwi wonyene gusa, usubire uyasome, nayo asubirire akwigishe, umenye umuhigwe wariwe. Ni umuntu yizigira uhoraho, uko bukeye uko bwije. Ivyizigiro vyawe ndakwifurije ko ivyizigiro vyawe biba mu Mana yakuremye, Imana ikwitayeho, Imana igenda ikugwanirira uko bukeye uko bwije. Ivyizigiro vyawe ubishire mu Mana. Nta handi turonkera gutabarwa, nta handi na hamwe turonkera gutsindanishirizwa atari ku Mana yaturemye. Imana irushirize kubagirira neza, Imana irushirize kubagwanirira, Imana irushirize kubitaho, Imana irushirize kubatsindanishiriza, Imana irushirize kubahezagira. Mugire ibihe vyiza aho muri. Turabipfurije kurarinirwa muri no weekend. Ivyo ukora vyose ukore ibintu bihesha icubahiro Imana. Ndakwipfurije aho uza kuba uri hose, ugerageze gukora ibintu bihesha icubahiro Imana. Aho uri hose ndakwipfurije rero kuba icitegererezo mu byo ukora byose, ube icitegererezo. Imana yo mwijuru igushoboze, Imana yo mwijuru irushirize kukugirira neza. Mwarahezagiwe, mugire ibihe vyiza aho muri. Wari umwanya wo kubana namwe, kandi wari umwanya wo kugira ngo dusangire rino jambo ry'Imana tubonye muri Yeremiya 17 ku murongo w'indwi. Kano kanya ntigakubera ko impfagusa. Niba ukiriho kandi ugihema impwemu z'abazima, aka kanya ntigakubera ko impfagusa. Niba ubona ivyizigiro vyawe bitari mu Mana, ugerageze ivyizigiro vyawe bishobore kuja mu Mana. Ntihagire ibindi bintu na bimwe wokwizigira, ariko wizigire Imana. Uwo mwanya turawushimiye Imana yo yawuturonkeje. Imana yo mwijuru irushirize kubitaho, Imana yo mwijuru irushirize kubahezagira. Mugire ibihe vyiza aho muri. Murakoze.